Reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza ibiganiro n'amakuru dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya tukaba tugarutse tubashitse ko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu cacu c'u Burundi, amakuru avugwa muri politiki, umutekano n'agateka kazina muntu. Ndabaye kaze mwese kuri mwese mumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri uriko wumviriza ibiganiro vyacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine atandukanye mu ntara zitandukanye vy'igihugu. Tukaba tugarutse tubashitse ko idonido ry'amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Reveriyano Ndikuriyo yongeye kumvikana mu majambo akomeye cyane avuga ku mukuru w'igihugu nyene icubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye. Turaza kubigaruka ko mu makuru yacu idonido. Aka kanya rero reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wajeje gupyonda ijambo sabone. Kuba tarabikora kaniko karyo ndagusaba munuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona ari akazogera no nyene upyonde ko tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tutambutsa kuri imbonesha kuri yacu vya misi yose idonido. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo yongeye kumvikana mu majwi y'agacamutwe akomeye cyane avuga ku musuma ukuriye abandi mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibintu birahejeje gukomera cyane. Bamwe mu bavuga rumwe n'ubutegetsi baravuga ko baratomora ko arashobora gutabwa mu mvuto kumva z'amajambo yashikirije avuga ku mukuru w'igihugu. Turibuze kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Nayo andi makuru avuga mu gihugu c'u Burundi, General Guillaume Bunyoni wazari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu c'u Burundi yaburanye uno munsi. Amakuru dukuri Gitega remeza ko General Guillaume Bunyoni yitavye sentare ntahinyuzwa mu rubanza rw'idonido. Kuri ubu ngubu rero navyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu ahejeje kudushikira. N'ayandi makuru avurwa irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Kuri ubu ngubu umushikiranganje w'ububanyi n'amakungu wa Amerika Anthony Blinken avuga ko yavuganye na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Perezida wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ku mwuka w'ubushamirane ku rubibe rw'ibihugu vyombi, nkuko murazi ko ibonekeza icuka cibi, intambara ihejeje gukomera aha hose biriko biravugwa ko hose harungitswe abasirikare bateye ubwoba. Hari ivyo yasavye umukuru w'igihugu nyene icubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye, navyo turibuze kubashitsa ko nibiza vyunganira ivyo umukuru w'igisodanga mu gihugu cacu c'u Burundi General Prime Niyongabo yahora abwira umukuru w'igihugu ko yoreka ibi vyose biba biriko biraba mu bana b'igihugu c'u Burundi. Vyose turabigaruka ko muri aya makuru yacu akomeye cyane ahejeje kudushikira. Ndabaye kaze mu buryo bw'idonido. Amakuru yacu reka tuyatangurire kuri aya makuru akomeye cyane ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu rero General Guillaume Bunyoni wahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu c'u Burundi yaburanye uno munsi. Biriko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira kwigenekerezo rya gatandatu myonyi mwaka wa 2023 mwarumvirije ko Darirene Bunyoni mwigeme wiwe yari yashitse i Bujumbura kumva z'ibintu bikomeye cyane yagira ashikirize ubutungane. Turibuze kuvyumviriza muri aya makuru yacu. None vyo babihejeje gukomera cyane. Amakuru dukuri Gitega aremeza ko General Guillaume Bunyoni yitavye sentare ntahinyuzwa mu rubanza rw'idonido. Yaburaniye mu ibohero rya Gitega nkuko vyama bigenda kuva atanguye kwitaba iyo sentare. Amakuru turiko turaronka avuga ko kuri uyu munsi hatanguye kuvugwa ibintu bikomeye cyane. Turipfuza kumva abantu bari mu babishikirije nanone imbere kubasangiza amakuru y'ivyavuzwe muri urwo rubanza. Uwo yari yashikikiye yo twandikira ngaha kuri imbonesha kuri yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Amakuru tworonse ejo ku mugoroba yemeza ko President Evariste Ndayishimiye yipfuza ko urubanza rwa General Guillaume Bunyoni runyaruka bakarusoma agashikwa ko umunyororo. Twari twarababwiye ko
General Guillaume Bunyoni azokwitaba uno munsi kandi ko nejo kuwa kabiri urubanza rwiwe ruzobandanya. Kuri uru rubuga turabandanya kubashitsa ko amakuru akomeye cyane abahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu cy'u Burundi. Uru rubanza rurahambaye cyane, abategetsi barakwiye gukora ku buryo abarundi benshi barukurikirana, bishobotse rugaca no mu iradiyo. Ikibiriraho hari ikintu Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kwihenda ko, kandi nanone turi buze kubashitsa ko muri aya makuru yacu. Imanza benizi haravugwa ko ntihahambaye guha igihano umuntu ubona ko akugoye mu butegetsi, hahambaye ko igihugu cumva ko utamurenganije, nk'uko tubishikirizwa na bamwe mu bihangange bivuga rumwe n'ubutegetsi n'umujenerali akomeye cyane agendanira umukuru w'igihugu. Hari umwe ariko arabona ko ibi vyose biriko birakorwa ari akarenganyo, niyo vyakorwa nanone nabi mu gihugu hazosigara ibihuha vyinshi cyane vyibonekeza irya nino, bishobora no kuzokoroherera Ndayishimiye canke bikamukomerera mu nyuma. Imanza benizi zigaruka ku kurwanya uwutwara igihugu mu mwanya atiteze kandi ataba agishobora kuzisigura. Ibi vyose birakwiye ko uru rubanza rwa General Guillaume Bunyoni rukwiye gushirwa ahagaragara, abene gihugu aho baraba bakaraba neza ibikwiye n'ingene biriko biratwarwamo. Ibi vyose turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu akomeye cyane ahejeje kudushikira. Darirene Bunyoni n'iki yoba agira ashikirize mu butungane, navyo turi buze kuvyumviriza muri aya makuru. Reverien Ndikuriyo, umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, aka kanya arahejeje gufata ingingo ikomeye cyane nyuma yuko hahejeje imisi itari mikeya hibonekeza icuka ca kudeta, hibonekeza ibihuha bitandukanye, ariko aka kanya amakuru y'ukuri ndababwira ukuri nk'uko biriko biribonekeza mu gihugu c'u Burundi. Mugabo aka kanya Reverien Ndikuriyo ashikirije amajambo akomeye cyane. Mwarumvirije ko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye yahora avuga abasuma baba mu burongozi bwiwe. Mwarumvirije ko yavuze ko mu mugambwe uri ku butegetsi naho harimo ubusuma buteye ubwo. Mwarumvirije abanyirije isukari, mwarumvirije ubusuma bwakorewe mu mabanki mu gihugu c'u Burundi n'ibindi bitandukanye. Aka kanya Reverien Ndikuriyo atakurya iminwa ashikirije ko umusuma ubakuriye ari Perezida Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu c'u Burundi, biriko mu nyuma z'uko nanone amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ari ivyo yashingiye ko Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yivugiye ubwiwe nyene. Yavuze ko ibanki y'isi yose imwagereza kuba yiba umuriyaridi w'amadolari ku mwaka. Ibi Perezida Evariste Ndayishimiye yabitangaje ku wa kabiri uheze kw'igenekerezo rya 31 Gitugutu umwaka wa 2023 mu nama yakoresheje abategetsi batandukanye b'igihugu hirya y'Ibugarama mu ntara ya Muramvya. Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko buri mwaka hibwa mu Burundi amafaranga arenga umuriyaridi w'amadolari y'amanyamerika, ni ukuvuga hafi imiliyaridi 4,000 vy'amafaranga y'amarundi. Bisigura ko hibwa amafaranga angana nayo leta ikoresha mu mwaka wose. Ni bande bayiba? Ibanki y'isi na FOMI. Vyiza ko ayo mafaranga yibwa n'abategetsi harimo n'umukuru w'igihugu. Evariste Ndayishimiye avuga ko baherutse kumwereka ingene abategetsi bagumiza ko akajagari mu bijanye n'ingene ifaranga ry'u Burundi rivunjwa kugira ngo vyorohe kwiba. Ibi navyo Reverien Ndikuriyo yashumikiye ko turabigaruka ko Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko ababajwe no kubona yagerezwa ibikorwa n'abakozi ba leta bafatanije na bamwe mu barwezatungo. Umukuru w'igihugu aragereza rwose abakozi ba Obare ko bafasha ubwo busuma. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira biravuga ko Reverien Ndikuriyo yavuze ko Evariste Ndayishimiye nawe yoba ari muri aba basuma kandi ari we murongozi wabo, kuko mwarumvirije aho yatanze ko ibirimba vyose biriko birubakwa mu gihugu ayo mafaranga atamenyekana iyo yaturukanywe. Ivyo vyose reka tubigaruke ko muri aya makuru yacu. Reverien Ndikuriyo arahejeje guhangana n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye mu bijanye n'uburongozi. Murazi ko umukuru w'igihugu ahantu hose yumvikana
n'abarongozi nk'uko abishikiriza, ariko umukuru w'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD we aka kanya ahejeje gufata ingingo ikomeye cyane. Murazi ko ariko aritumira canke aritabira mu manama atatumiwe ko n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye. Bamwe mu begereye politiki bakavuga ko ari gutegura umugambi wo kuba azogandagura umukuru w'igihugu abifashijemwo n'abandi bajenerali bakomakomeye turi buze kugaruka ko muri aya makuru yacu akomeye cyane. Mwarumvirije ko Reveriyano Ndikuriyo ingingo yashize ahagaragara yavuze ko umukuru w'igihugu aya mafaranga aba yibwa ibanki mwagereza, bivugwa ko ari aya yose yumvikanwa ko yubakishwa ibirimba mu ntara zitandukanye, aho yashikirije ko ahubwo umukuru w'igihugu mukazoza azubaka n'ibirimba mu makomine agiye atandukanye y'igihugu. N'ayandi makuru ayo yose turaza kuyagaruka ko mu buryo burambuye. N'ayandi makuru, umushikiranganji w'ububanyi n'amakungu wa Amerika Antony Blinken avuga ko yavuganye na perezida w'u Rwanda na perezida wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo ku mwuka mubi w'ubushamirane ku rubibe rw'ibihugu vyombi. Mateo Miller, umuvugizi umushikiranganji w'ububanyi n'amakungu y'Amerika, avuga ko ku wa mbere Blinken yavuganye kuri telefoni na perezida Paul Kagame na perezida Felix Antoine Tshisekedi buri umwe kuri umwe, bakavugana ko ku bintu vyifashe nabi ko ku mutekano ujanye no muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bavuze ku bijanye n'imibereho arimwo kuba n'amabi ariko arakorerwa abatutsi n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri ico gihugu nyene. Ku mupaka no ku rubibe, ku mupaka canke ku rubibe hibonekeje ibijanye n'abasirikare barungitswe ku mpande zombi ku mvo z'umutekano w'igihugu. Mu itangazo Mira avuga ko Blinken yabwiye Paul Kagame na Tshisekedi ko ashigikiye umuti unyuze mu nzira ya diplomasi ubwumvikane ku bushamirane hagati y'ibi bihugu bibiri. Yanashikirije buri ruhande gufata ingamba zo guhosha uko ibintu bimeze, harimo gukura abasirikare ku mbibi. Biriko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, bagwanyi ba M23 baragereza leta y'u Burundi kuba yararungitse abasirikare batariko barakora ivyo bagiye kuba bajejwe. Ibi vyose reka tubigaruke ko muri aya makuru yacu. Ibiziga bihejeje kwibonekeza ku rubibe vyinjira mu gihugu cacu c'u Burundi vy'abasirikare batari bakeya, ari naho imigumuko yoba igiye gutangura mu gihugu c'u Burundi bavyeyi barungitse abana babo mu gisoda c'u Burundi. Ibintu bihejeje gukomera cyane, aho General Prime Niyongabo nawe yagereza umukuru w'igihugu kuba afata iyi ngingo ikomeye cyane yo kuba yorungika abasirikari sinzi kandi ataruhusha atagusinya kwidokere iba ivyemerera nk'umukuru w'igisoda. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira, umugwi wa M23 watangaje ko leta y'u Burundi ariyo ihejeje gufata ingingo ikomeye cyane yo gukora ivyaha vy'intambara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu gihe umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye ataco aratangaza ku vyerekeranye n'ivyo umugwi wa M23 uriko uramwagereza. Vyose nk'uko muvyumviriza ku buhinga ngurukanabumenyi butandukanye, murumva ko ibiziga vy'abenegihugu abanywanyi bacu bahejeje kugandagurwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ku rubuga rw'intambara muri Kongo hahejeje kumvikana ingwano ziteye ubwoba, ni nyuma yuko no mu gihugu c'u Burundi humvikanye umugwi mushasha kakanya watangaje ko warahiriye gufata ubutegetsi bwa Gitega, gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Mwarumvirije amakuru ko umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye yahunze ava Gitega yemukira mu Kirundo. Vyose amakuru mu bijanye na politiki turagaruka tuyabashitsa ko idonido. Reka nsubire ndaguhe kaze kandi ndagukengurukire cyane inshuti munywanyi kuri we wumviriza ibiganiro n'amakuru dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ubutumwa bukomeye cyane Darirene
Bunyoni agira ngashikirize ubutungane n'ubuhe turibuze kubugaruka ko mu makuru yacu dutambutsa kuri Burundi News TV nubwo humvikanye amakuru ko ari umutegetsi ariko arategura ibijanye n'ubugambanyi navyo turaza kubigaruka ko mu makuru yacu niyihe mvo iriko iratuma umukuru w'igihugu avuga ko General Alengiyome Bunyoni urubanza rwiwe rwo kwihutishwa agatabwa mu mvuto agakatirwa umunyororo vyose turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu abene igihugu barasaba ko umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye n'abashikiriza manza batandukanye mu gihugu c'u Burundi barakwiye gushira urubanza rwa General Alengiyome Bunyoni ahagaragara ku mvo z'umutekano no ku mvo zo kugira ngo hadahishirwa ibijanye n'amabi yose yakozwe n'ibijanye n'ubutungane bishirwe ahagaragara murazi ko igihugu c'u Burundi turafise ibibazo bitandukanye mu bijanye n'amikoro turafise ibibazo vy'ubukene murazi ko ibiciro vyose vyadugijwe ariko vyose Leta y'u Burundi irakwiye gushirako umukono kandi igashirako ingamba igashira mu ngiro ivyo yosezeranyije abene igihugu nga mu gihugu cacu c'u Burundi reka nsubire ndabakengurukire cyane inshuti banywanyi kuri mwebwe twabanye muri ibiganiro n'amakuru dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari na yanyu ndizere ko ajeje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora kaniko karyo ndagusaba manuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko uracurabona ari akazi jyana nyene upyondeko tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu iyi ni Burundi News TV